Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu imwe Rudende ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuba amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu imwe Rudende ya Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuba amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbashimire kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba rero hari amakuru haba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba azindutse avugwa ijya nino. Reka rero mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba ari amakuru na cyane araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Reka amakuru yacu tuyatangurire mu gisagara ca Bujumbura, aho mu gisagara ca Bujumbura ibara risubiriye kugwa, hakaba habaye isanganya rikomeye cyane rero aho rihitanye abantu bashika 5 ndetse abandi 8 bakaba bakomeretse. Ikaba rero hari inkuru y'agashavu turaza kwigaruka ko ku buryo bw'idonido. Turaza no kunyarukira mu yindi mihingo itandukanye aho hariko aravuga ko hoba hari grenade yaturikijwe ndetse yoba yanahitanye umuryango wose. Hari kandi ngo n'undi muryango woba watuririwe inzu ndetse umutekano kuri ubu ngubu ukaba wahungabanye. Mu kanya ku buryo bw'idonido ayo makuru yose n'andi atandukanye turaza kuyagaruka ko duce tuyabashikiriza. Nimujye kure yimonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Ico musabwa mwibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Bujumbura abantu 6 bapfuye, abandi 8 barakomereka bikomeye cyane bivuye ku isanganya ryabereye hagati y'ibarabara rya 5 n'irya 6 muri zone na komine ya Cibitoke mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 13 Nyakanga uyu mwaka, aho amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko umuduga wo mu bwoko bwa Hiace wari kwerekeza mu gisagara ca Bujumbura wagonganye n'ibeni yoba yari yataye inzira kubera umuvuduko munini. Igipolisi kimenyesha ariko ko amatohoza abandanya kugira ngo hamenyekane neza icateye iryo sanganya. Abapfuye baciye bajanwa mu burukiro mu buruhukiro, naho abakomeretse baciye barungikwa mu bitaro kugira ngo babandanye bitabwaho. Abanyagihugu bakaba basaba igipolisi kuza kirahana by'akarorero abarenza umuvuduko kugira ngo bakingire ababa bari mu miduga. Naho Uburundi bwo bugiye kubaka inzu y'amagorofa 11 i Kinshasa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo nzu ikoreramwo ibiro by'ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu. Amasezerano agana ku mugambi nyezina wo kubaka iyo nzu ukaba ahejeje guterwa ko umukono n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana na Kankwenda Piana Yves yarongoye ishirahamwe Africa Stance rizokubaka iyo nzu. Muri rusangi iyo ogorofa izoba ifise inzu 13 cave de chose plus 11 étages. Naho umugambi wo kubaka ikibuga c'indege mpuzamakungu cibugendana mu ntara ya Gitega urabandanya. Amakuru ava aho ibugendana amenyesha ko abahinga mu bijanye no kwiyunguruza bakoreshejwe indege hamwe ndetse no kubaka ibibuga vy'indege bakomoka mu gihugu c'Ubushinwa aheruka mu ndwi irangiye kwishikira aho ico ikibuga kizokubakwa. Abo bahinga bari baherekejwe nabo mu biro bikuru bijejwe uruja n'uruza rwo mu kirere mu Burundi, Direction Générale de l'Autorité de l'aviation civile du Burundi. Bakaba kandi bakiriwe
bongera kandi baratemberezwa ahategekanijwe kuzokubakwa ico kibuga n'indongozi za komine Bugendana. Amakuru aramvuye ajanye n'uwo mugambi tukaba tuzobandanya tuyatohoza tukayabashikiriza nkuko tuzobandanya tubikora. Ico twibutsa nuko umugambi wo kubaka ikibuga c'indege mpuzamakungu c'Ibugendana ari uwa kera na cane na mwarirya Burundi budafise ikibuga c'indege mpuzamakungu kiri mu gihugu hagati. Uwo mugambi kandi ukaba wagiye kuvugwa cane ku ntwaro y'abahoze arongoye Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza, aho n'ibipimo bitari bike vyari vyakozwe ndetse hanashingwa n'ibimenyetso vya hamwe muho uwo mugambi uzorangurirwa. Uwo mugambi mwari mumaze igihe muwindiriye, ariko kuri ubu ngubu woba ugiye gushirwa mu ngiro. Naho komine Ntahangwa abahagarariye amatora y'abakuru b'imitumba bamenyesha ko bibwe udufaranga atwabo. Ejo haheze kw'igenekerezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka, bamwe mu bahagarariye amatora muri komine Ntahangwa barahembwe amafaranga ajanye n'igikorwa bakoze. Icababaje ni ingene bashinjikijwe amafaranga arenga ayo bahawe mu minwe. Babaza ko abatwara sesi boba babizi ubwo ubusuma. Umwe yatwandikiye avuga ati mwiriwe neza, akamaramaza k'ivyaraye bibaye ejo haheze igenekerezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka mu guhemba abacungereye amatora y'abakuru b'imitumba muri komine Ntahangwa mu mazone ane yarasigaye ariyo zone Gihosha, zone Benga, zone Kinama ndetse na zone Cibitoke. Avuga ko bari bababwiye ko ngo bagenda kuyatora kuri zone Kinama isaha 2:30 z'igitondo. Bararindiriye kuva izo saha gushika isaha 8. Abatanga ayo mafaranga bari bataraza uko agahembo kari gatekanyijwe ukurikira. Perezida wa Bureau de Vote yari guhemba amafaranga 35,000 y'amarundi. Umumambure wa Bureau de Vote we yagomba guhembwa 30,000. Abahemba bashitse isaha 9 bababwira ko ngo bagize maka ya miliyoni 5 z'amarundi. Ngo kubw'ivyo rero ngo bose bagomba guhabwa amafaranga 29,000 y'amarundi, yaba perezida wa Bureau de Vote canke umumambure wa Bureau de Vote. Icabatangaje ngo ningene hageze gusinya ngo bemeza ko bahawe amafaranga 35,000 vy'amarundi. Mwumve namwe ngo kano kamaramaza, bakibaza ati mbega iyo maka ni twebwe duca tuyiha. Umukuru wa sesi ngo Ntahangwa mbega yoba abizi. Umukuru wa sepi Bujumbura ngo yoba azi aka kamaramaza. Umukuru wa seni mbega yoba abizi. Basaba ko bafashwa ngo kubishikira aho ivyo bintu vyabereye. Prosper Ntahorwamiye yarongoye seni umugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora mu Burundi yakurikiranye kino kibazo hamwe yoba nawe atavyo asanzwe azi. Ico mwabonye nuko ubwo busuma bwoba nyine bwarababaje cane abanyagihugu. Naho mu yandi makuru tuyabandanije n'ubundi kubiriko biravugwa mu Burundi, reka tunyarukire mu yindi mihingo itandukanye turabira hamwe ibiriko birahavugwa, nabyo tubandanye kubibashikiriza ku buryo bw'idonido, kandi mubandanye mukurikira n'amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Reka rero tunyarukire mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu bindi ibisata bitandukanye ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu, nkuko tuba tubandanya n'ubundi umwanya n'umwanya tubibashikiriza. Amakuru yacu rero reka tuyabandanirize kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane mu bijanye n'umutekano, aho rero umutekano wasubiye guhungabana mu bisagara bitandukanye ngaha mu Burundi ndetse
ariko aranavugwa n'ibijanye n'igandagurwa rya bamwe mu banyagihugu. Tunyarukire mu Rumonge itsinzi ry'abanyagihugu bashavuye bugarije parake kugira ngo barekuze umukuru w'umutumba wabo. Kuwa 12 Nyakanga uyu mwaka uruhagarara rukomeye rwaribonekeje ku mugwa mukuru wa komine Rumonge. Abanyagihugu amajana baturuka ku mutumba wa Mwange mu ntara ya Burunga mu manuko bw'Urundi barugarije parake basaba irekurwa ry'umukuru w'umutumba wabo aheruka gutorwa Oscar Nijimbere. We yahagaritswe hafi isaha 6:30 n'abapolisi. Nijimbere yari yagirizwa nko kurenga ibigo. Ubwo banyagihugu benshi ngo ni ikinyoma cambaye ubusa caremetanijwe n'abatavuga rumwe nawe ngo batakiriye neza itsinzi ry'amatora y'abakuru b'imitumba, ariko isoko mu gipolisi riremeza ko ngo hari uwitwariye uwo aheruka gutorwa. Abo bari bari mu myerekano bagizwe n'abakenyezi, urwaruka n'abagabo barakoraniye imbere ya parake basaba ako arekurwa. Iyi polisi caragerageje gushwiragiza abo bantu gikoresheje inguvu. Abapolisi bariyamiriza igikenye cakoreshejwe. Igipolisi cakoresheje inguvu kandi twitwa ko turi mu gihugu kigengwa kandi kigengwa na demokarasi. Na telefone ngendanwa ngo y'abamenyesha amakuru bariko barafata amasanamu yarafashwe imbere yo gusubizwa n'uwari arongoye ibikorwa by'igipolisi uwo mwanya nyene. Abakenyezi n'urwaruka rwari ruje ngo gukurikirana imbere ya parake barakubiswe n'igipolisi, niko umunyagihugu wo mu Mwange ashinga intahe. Nubwo hariko ngo hakoreshwa inguvu mu gusubiza inyuma abo banyagihugu biyamiriza ingingo ya parake, abo banyagihugu ngo barahagumye gushika isaha 11:20 aho isaha Oscar Nijimbere yarekuriwe ko inyuma yo kumvirizwa. Muneza abo bantu baciye basubira gufata inzira berekeza ku mutumba wa Mwange uri ku birometero hafi 6 baririmba indirimbo zo gushigikira uwo bitoreye Oscar Nijimbere. Naho mu Ngagaraho ikindi kiziga catowe kiri mu mufuko cateye amakenga. Kuwa 12 Nyakanga uyu mwaka, ukwezi kumwe gusa inyuma y'itorwa ry'ikiziga, ikindi caratowe kuri uyu wa gatandatu mu Ngagara bikemeza amakenga y'umutekano ubandanya uhungabana mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ikiziga c'umugabo umwidondoro utaramenyekana caratowe hafi isaha 6 mu mufuko uri mu muferege mw'ibarabara ryitiriwe Uconyori muri quartier ya 6 muri komine ya Ntahangwa. Imvo z'ubwo bwicanyi ntizaramenyekana. Ababibonye bavuga ko ico kiziga coba cakuwe ahandi imbere yo kuzanwa gutabwa muri ico kibanza. Uwo yishwe yari uko Imana yamuremye, yari yatekewe mu mufuko, akaba atagikomere na kimwe yari afise, ariko ngo coba ari naco cababaje abantu. Bamaze gutabazwa, indongozi zaho zarakuye ico kiziga gica kirangikwa mu buruhukiro bwo muri bimwe muri ivyo bitaro cyo ngaho i Bujumbura. Si irya mbere muri iyo quartier kandi hatorwa ibiziga. Muri Nyandagaro guheze ikindi kiziga caratowe mu buryo busa n'ubwo. Abo bishwe ntibaramenyekana. Abanyagihugu nabo bakaba bafise amakenga ku mutekano uguma utosekara. Bicira abantu ahandi bakaza gutabwa ngaha, niko umwe mu banyagihugu avuga. Amatohoza ararindiriwe kugira umuco kuri uwo muntu aheruka gutorwa ikiziga amenyekane, ababikoze nabo bamenyekane.
Ibyo rero nivyo vyariko biravugwa mu gisagara ca Bujumbura. Naho tunyarukiye mu yandi makuru muri Gasorgwe, urukurikirane rw'amabi i Gasorgwe, umuryango wose warishwe uwundi uraturirirwa inzu nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha mu gisagara n'ubundi nyene ngaha muri Gasorgwe, umuryango wose warishwe uwundi uraturirirwa inzu. Kwa 11 Nyakanga uyu mwaka i Muyinga, muri uyu mwaka nyene ijoro ry'amagorwa ryarahungabanije yahoze ari komine Gasorgwe, ubu iri muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'u Burundi. Abantu batatu bo mu muryango umwe barahitanwe na gerenade, uwundi muryango uraturirirwa inzu. Abajejwe intwaro basaba ko hoba ihumure, bakemera ko bagiye gukora amatohoza yimbitse. Mw'ijoro ryo kuwa gatatu wa 10 rishira wa 4 wa 11 Nyakanga uyu mwaka hafi isaha 5 z'ijoro, hari igerenade yatewe ku rugo rwa Jideo Ngaruko ku mutumba Karira, karitsiye Gahogo. Ico giturika ngo cahitanye ubwo nyene serugo, umukenyezi wiwe ndetse n'umwuzukuru wabo. Umwe mu babanyi akibabaye yarashinze intahe: twumvishe ikintu giturika cane, tuhashitse inzu yari irangiye, ibiziga navyo birambarambaraye ngaho hasi, ntivyari ibisanzwe. Icatumye ico gitero kiba ntikiramenyekana. Bamwe mu banyagihugu bibaza ko ubwo rwikeko ari uburozi kuri uwo muhisi, abandi bakibaza ko bwoba ari ubusuma. Nta kintu na kimwe gishobora gusigura ubwo bwicanyi, nubwo hoba hari imishamirano, si imvo yotuma umuryango wose ufutanganwa, niko uwundi munyagihugu avuga. Musanteri wa komine n'urongoye igipolisi muri iyo komine baremeza ko hatangujwe amatohoza y'igipolisi c'Inyamiramabi. Inzu yaturiwe i Kaguhu. Muri iryo joro kandi ku mutumba Kaguhu, zone Bwesare, bwabaye irindi bara. Inzu ya Jean Claude Bangayijunja yarahiye mu gihe mweneyo yari mu bunywero asangira urukanywa n'abagenzi we. Twabonye urubeya ruduga bidasanzwe, bose baragerageje kuzimya uwo muriro ariko ntibyashoboka, niko vyiganwa n'umwe mu banyagihugu. Mu gihe yatabazwa hari harengeranye iyo nzu n'ibiyirimwo vyose vyari vyamaze gusha. Ubw'igipolisi abaturiye iyo nzu boba baramenyekanye. Amasoko yo muri ako gace yemeza ko uwo yatuririwe inzu yari yaratandukanye n'umukenyezi wiwe kumvo z'ingorane z'ubwubakane. Uwo nawe ngo yikekwa ko yoba yaratumye abaturira iyo nzu. Agashavu n'ukwiyumva ko abantu bahebwe kuri ubwo bubisha buri mu bubiri. Musanteri wa komine Muyinga yarateye akamo abashimitse abanyagihugu. Abakoze ubwo bwicanyi baba abishe uwo muryango wa Ngaruko canke abaturiye inzu ya Kaguhu bazohanwa hisunzwe amategeko. Ariko abanyagihugu b'i Gasorgwe bavuga ko bababaye. Bariyamiriza ko abajejwe umutekano n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bakizura ku mitumba itandukanye y'u Burundi ataco bakora kugira batabare. Baseruka mu gihe baba bariko baracunga abanyagihugu, ariko ntibigera baseruka mu gihe bakenewe, niko umwe mu rwaruka rwo muri ico gice avuga ababaye. Ubwoba ndetse n'ishavu nivyo biba biganje muri iki gihe. Ntituzi uwuramukiwe, dusaba leta kudushigikira. Ahandi abanyagihugu bashobora kwihanira ubwabo, niko umwe mu banyagihugu agabisha. Abanyagihugu ubu barindiriye amatohoza yihuta kandi adahengamye mu
cizere ko ubutungane buzokora icuka c'umutekano muke kigahera muri ivyo bice bitandukanye nk'uko abanyagihugu babisaba. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru kayo turashikiriza kuri iyi saha. Reka tube tuyasozera ngaha, turaza gusubira amakuru yacu yo nagasaga.